yene hari abantu badukwegera ibihano igisata c'abaopeji turasaba yuko uno munsi ho bihugurwa turafise amaraporo menshi uno munsi abaopeji benshi si bose mugabo harimo abaopeji bamwe bagize idiri gufungira abantu busa bamuha si igihugu kibatuma bamuha 50 umuntu acavyika mu gasho ko tutaze kino kiganiro tubabaye cyane ku basirikare babiri umwame kuva mu kwambere gushika tuvugana bahoteye abantu mbere bagapfa aha mu Gihosha hose byarabaye abasirikare nuzi zapora abantu babiri babahoteye barabica bitwaje ko ubasha niho bahawe n'igihugu. Vianney Ndayisaba muhuza bikorwa mu ishyirahamwe Arishoto ishyirahamwe rero mu byo riharanira harimo agateka kazina muntu muhejeje kuvyumva hari mu kiganiro namenyesha makuru nabasabe rero mwumvirize ibitari bike yashikirije kubijanye n'agateka kazina muntu. Ijambo risho umunsi turamutse duhiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru ku kikogwa cerekeye raporo ya ONU raporo ya ONU ku Burundi yashikirijwe n'umugwi ujejwe kugwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu gufata abantu bunyamaswa gutoteza abantu muri rusangi ivyo kazina mu cyo bita comité de l'ONU mu France contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants aho uwo mugwi wagira sura amaraporo cyo twita rapport périodique tugeze ko mu Burundi 2023 aho u Burundi bwaraye butanguje igikogwa cyo kurondera inyishu two kwitwa recommandation ku bibazo uwo mugwi wa ONU bijagatakaza kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa kimwe muntu n'andi mabi yose arikomoka ko kugira ubundi bushobore kwiregura. Rero no ndamenyesha yuko ishyirahamwe Arishoto dusanzwe duhagarariye muri no saha ryaritavye inama novuga ihugurwa ihanane ivyumviro itariki 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 vyatume ko ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazina muntu iterambere dakumira itariki 11 aho twagire ari Bujumbura muri detente kubatwara amashirahamwe adahinzwe politiki société civile kucerekeye kurondera no kwitegurira iraporo y'umugwi wa ONU uje kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu n'andi mabi ikomoka ko kugira ngo Uburundi bwacu nabwo ntibugume mu bihano kuko hariho amarekomandasyo mwamwe tuba tugaruke ko yerekana ukuntu Uburundi buhonyanga ihonyanga convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants Uburundi bwateye ku mukono itariki 31 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe amugana 1992 kuri ibyo rero Arishoto nk'ishirahamwe mu byo rijejwe risanzwe rikorera mu Burundi muri misiyo yayo ya mbere ari kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu n'amabi komoka ko tuvuze ihohoterwa ry'ikiremwa muntu turumva harimo tuvuze traitement cruel inhumain harimo byo gupfungira abantu busa ugasanga abantu bafungiye mu mabohero atandukanye batategerezwa kuba ari mu mabohero aho rero ndabamenyeshe yuko nk'uko ubushikiranganje bw'ubutungane bwasabye amashirahamwe adahinzwe politiki gufasha kumenyesha itegeko ikonvention ubundi bwateye ku mukono rije kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu kugira ngo inzego z'igihugu zose zivyubahirize Uburundi twambe mu bihano. Kubw'ivyo rero mu ishamba Arishoto twagomba tubamenyeshe ibikurikira. Iyi raporo
iri kwirasuzumwa kandi igomba gutangirwa inyishu n'u Burundi kuvyo basavye 2023 harosoka n'indi raporo 2027 twushatse gutanga intererano yacu ku nzego z'igihugu. Ubwa mbere twagomba tumenyeshe inzego z'igihugu cyane cyane abo mu nzego z'ubutungane, amaparike n'amasentare. Twongere tumenyeshe abo mu rwego rw'ipolisi bajejwe iby'ubutungane cyo bitwa ABOPG yuko ihohoterwa ry'ikiremwa muntu ari amabe hambaye atuma ababikora mu gihe badahanwa bituma igihugu cacu cama mu ngorane tukaja mu bihano, bigatuma abarundi benshi tugira ingorane, ingaruka mbi zivuye kuri vyo nko kubura ibitoro, amera agaciro kuko imfashanyo zahagarara. Twagomba tuba amasabe rero kwihutira umuntu wese akoze amabi aho nyangateka kazina muntu ahoteye umuntu, dusavye yuko muri Alishoto inzego z'ubutungane n'inyamiramabi zica zikora amatohoza vyihuta kandi abo bantu bace bahanwa mu manza zikibiriraho, kuko ivyo kudahana nivyo bituma tuguma mu bihano. Twonga twamenyesha yuko guhotera kiremwa muntu bikogwa n'abantu bari mu nzego z'igihugu, bikogwa n'abari mu nzego z'igisirikare, z'igipolisi, zigenderereza canke abatowe n'abene igihugu, nibo ivyo vyaha babikoze batumba vyagirizwa babimenye. Kuri ico rero muri iki cegeranyo cyashikirijwe na ONU Uburundi bwiye kwishura, twege turasaba yuko gwera kuri nyesho mukuru w'igihugu, abashikiranganje bose, abatwara umushikiza manza mukuru kizigeza Republika n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa, umushikiranganje w'ubutungane kugira urunani batumeko kandi bongere bicarane n'amashirahamwe adahanyuzwa za politiki akora mu gisata c'agateka kazina muntu, kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu, kugwanya gupfungira ubusa, kugira ngo turonke raporo izosohoka 2027 tubihagarire hakiri kare, tubigwanye kugira ngo ntituze tuje mu ngorane nk'ibihano twabonye vyavuye kuri raporo 2023. Muri raporo ngo ndamenyesha yuko berekanye yuko mu gihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka 2018 hariho Uburundi bwarise bikuntu bwagiye burubahiza agateka kazina muntu mu bice bitandukanye, aho bwerekanye ko guhera mu 2018 gushika mu 2023 hararekuwe abantu bagera ku 2933 ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Hararekuwe abantu bagera ku 5159, byose hamwe bica biba 8,122 abantu bari bapfunzwe barekuwe, kandi hanini berekana yuko barekugwa kubera bapfunzwe bidaciye mu mategeko. Muri abo barekuwe rero aho ca niyumvira kubera iki hashobora kurekurwa abantu 8,122, muri abo hakaba harimo abantu bapfunzwe batategeza gupfungwa. Tubasavye rero leta kugira ngo ntibisubire, harasohotse ingingo ivuga yuko umuntu afungiye ubusa umuntu nawe aca yitwarirwa akabihanirwa. Dusavye ko leta igira icegeranyo ko twaravuga n'abatwara ibiro ubuyobozi bukuru bujate kazina muntu mu bushikanje bw'ubutungane yuko bafise urutonde rw'abantu bapfunzwe baramaze umunyororo, barejejwe, batafise amadosiye bere mu cyagatekanyo. Dusaba yuko abitoza rero ubunyene tugere raporo, habe raporo ku mugaragaro, abacamanza bacimanza agondagonde, aba magistra
n'abaprokirere bafungiye abantu busa vyagaragaye bace bashigwa ku mugaragaro ku rubuga rugaragara ubushikiranganji bw'agateka na muntu ubutungane hamace bahanwa bakugwe mu rwego rw'ubutungane. Turusaba rero kandi muri iki nyene hari abantu badukwegera ibihano igisata c'abaOPG turasaba yuko uno munsi ho bihugurwa turafise amaraporo menshi uno munsi abaOPG benshi si bose mugabo harimo abaOPG bamwe bagize idiri gufungira abantu busa bamuha igihugu kibatuma bamuha 50 umuntu acafika mu gasho mugomba namenyesha yuko ari abaOPG basigaye bafunga abantu nk'imisi 200 bagafunga abantu imisi renga 10 mugabo umenye yuko mu itegeko liratomoye neza yuko atamuOPG afise uburenganzira bwo gufunga umuntu guhagarika umuntu matohoza n'amatoza yibanze imisire itarengandwe kugira yongere ko iyindi misi ndwi cyangwa umunsi numwe abisabira uruhusha umushikiza manza wa Republika muri ako karere abarimo rero abaOPG benshi rero ivyo babirengako cyo rusaba ronga rero kuko ndibazogira umuntu aje kumuOPG abanza kuronka inyigisho dusaba yuko abaOPG bafatwa bafunza abantu kubera bari giturire kuko maze gufungira umuntu ideni warize bakubwo umugabo w'ubuOPG bagenda shigwe mu gipolisi gisanzwe hejuru y'umutekano ivyo turabisavye kugira ngo ntidusubire kubona iyi raporo zagiriza Burundi. Cyakabiri naco turasavye yuko abantu bakora ihohoterwa ry'ikimwa muntu inzego z'u Burundi zibahana ku mugaragaro mu gihe bari mu bisata vya leta nitwumva abavugizi bisata kanaka ngo barahanywe tutavyumvise. Hano gomanda nangakarorero yuko ingingo ugihugu cy'u Burundi carashyizeho amategeko merekeza ashika mu ngiro amasezerano mpuzamakungu agwanya ihohoterwa ry'ikimwa muntu n'andi mabayikomokako aho ku ngingo ya 6 ya 206 na 209 mu gitabo c'amana byacu Burundi bitomora neza yuko ukoze ihohoterwa muntu ahanwa n'umunyoro w'imyaka 10 bivaye nuko abikoze n'uburenga. Nabwo tuwamesha muri shoto yuko tutaze kino iganiro tubabaye cyane ku basirikare babiri umwame kuva mu kwambere gushika tuvugana bahoteye abantu mbere bagapfa aha mu Gihosha hose byarabaye abasirikare nusu sapora abantu babiri babahoteye barabica bitwaje ko ubasha ni nko bahawe n'igihugu. Warumvise yuko umuvugizi w'igisirikare abajijwe n'imesha makuru bimwe mugana yavuze ku mugaragaro yuko bahanywe. Twege muri ejo twari turakurikirana ko bahanywe turashaka yuko abasirikare igisirikare cy'u Burundi kibashira ku rubuga site officiel igisirikare cy'u Burundi ko abasirikare bahanywe bamenyesha abarundi n'amakungu ibihano baciriwe kandi batubwire indishyi y'akababaro umuryango wabuze waciriwe kuko mategeko biremera yuko hateza kuba indishyi y'akababaro abo basirikare bagafatirwa ivyabo umuntu yabuze agahanwa kandi abasirikare kubera ivyo rero dufatiyeho ko bigaragara tuko turabona ubu abantu bari mu nzego z'umutekano nk'abasirikare tubatanze akararo twafise ivyemezo bishe umuntu bitwaje ingoho turafise abapolisi bamwe barasa abantu bitwaje ingoho dusaba yuko haba itegeko kata umupolisi n'umwe cyangwa umusirikare azosubira kugendana inkoho mu kabare canke mu rubanza. Turasabye dushimitse kandi haribonekeza yuko abari mu nzego z'umutekano basigaye bagenda
gushobora kugomba kurondera ubutungane mu bintu by'abene gihugu. Turafise ivyemezo twabibonye byari hose mu ngingo zafashwe na sentare n'amatongo arimo, bagagomba kubishikira bitwaje ububasha bw'inkoho, bagatera ubwoba n'uje bakamenya ko bamurasa. Turasavye yuko ivyo bintu leta ibihagarika. Icakabiri naco, turamaze imisi tubona yuko hari abantu bagenda mu miduga, muri raporo baravuga yuko abantu banyuruzwa. Yaoni n'ubundi bwasiguye bukisigura ko muri commission yuko banyoto bagiramo umuntu yuko hari abantu banyuruzwa n'inzego zimwe zimwe. Twe nta byemezo dufise muri Shoto. Mugabo turemeza yuko hari abantu bamwe bitwaza imiduga itagira imparati, ugasanga baraje kunyuruza abantu. Dusabye yuko imiduga yose itagira imparati leta abaje umutekano inzego z'igihugu zikura mu ibarabara. Uwo yabajejwe inzego z'igipolisi zijeje uruja n'uruza zibonye umuduga utagira imparati nibaceho uhagarika aho uri hose bawushikane mu babijejwe. Iyase guhagarara bayikurikirane, barafise ivyuma kugira ngo turwanye ubwo bubisha bw'abantu bakora ko imparati bakaza kunyuruza abantu, kuko babikora ku nyungu zabo. Turabizi ubeshi n'abafitongo babonye agomba gutsindwa acha kumubwira ati genda inyurize naka. N'umugore n'umugabo hari abafise idirubu, n'umugore n'umugabo bapfuye ikintu, hari abantu tigi munyururize ndabisigarane umwe muri bo. Natwebwe amajama ya politike canke uvuze ukuruka ukababuza bamwe ivyo ko bari bavy'umwene gihugu bacha bakwirukako bazana na za modoka zagira imparati. Dusabye rushimitse izo modoka zagira imparati ziveho kugira ngo nta muntu arengera amategeko, kuko ugende nta muntu abari kure kugenda yinyegeje. Winyegeza kubera iki? Shirako ibikuranga ukoze icaha tumenye wo dufata abene gihugu bamenye uwo bafata no batozako. Kubw'ivyo rero twagomba tuce twongera ko ikindi twagomba tubamenyesha muri raporo nyene yuko ibi hariyo ico leta yerekanye yuko imyuga abari mu mabohero bagira bagisha imyuga. Twebwe tuvuga yuko ibi vy'imyuga ntibikenewe, nibagabanye abari mu bushi ntagire umuntu azafungirwa ubusa. Umuntu agugira umwuga agende yiteze imbere. Kandi iki nazo tuvuga hari ikintu utabona mu gati muri raporo, ivyo gusubiriza umunyororo n'ibihano bito n'ibihano by'igihugu. Gufata umuntu gufungwa mugacamuha igikorwa cinjiriza igihugu, ivyo turashaka kubigaruka. Ico kibiba bijaho beba applicable mu makomine yose. Umuntu afise ivya bito atari viole kwica umuntu ibisanzwe nk'ivyo gutera umuntu nibamuhe icaha gihuye n'ivyo yakoze, agende yubakishuri nk'akarorero. Bamwe ivyo kubaka ibitaro kwiteza imbere. Mu kurangiza twagomba tumenyeshe yuko Uburundi ntushobora gutera imbere, ntushobora gushika kure tukibona abantu uno munsi bahotera abantu, bica abantu bitwaje amabanga bafise nk'inkoho kari baje kubacunga. Bakwiye gucirwa imanza kuri sade ku mugaragaro. Ndushobora gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi tukibona abantu bafungirwa ubusa, bafungwa amadosiye, bafungiwe igitoki, wari miliyoni igihumbi, imiliyaridi igihumbi za leta, akagena ivya leta yibereye muhira bagafungwa ivy'igitoki. Ndushobora gutera imbere mu gihe abamaze umunyororo abejejwe bavundiye mu mvuto bari kuza kugiteza imbere igihugu. Ndushobora gutera imbere mu gihe dufise abapeji bafungira abantu busa kwideni badatandukanya icaha gisanzwe na penale kugira bironkera kanoti mu gihe badahanwa. Kuko muri rusange rero abo bantu bari mu mvuto nibo bogiye guteza imbere igihugu y'amahera barya naga bavugwa ko akadufasha mu mbona kazoza. Dusabye rero ndija gutera imbere mu gihe abafungira abantu busa abakora ivyaha
kubera mu nzego z'ubutunga canke mu nzego z'igihugu badashaka guhanwa. Nishobora gutera imbere mu gihe hari abantu bivanga mu by'ubutungane. Umucamanza, umuprokireri, umagisa agaca urubanza neza canke opeji agacaza umuntu akomeye mu gihugu yitwaje icara afise amabanga akomeye ati mumbikire, cyangwa umuntu yejejwe ngo mugumizeyo, cyangwa umuntu ahoteye umuntu ati gerageza mufukire ntimumuhane, biherera aho byibagirwe. Urumva ko kugira bigende neza bisaba yuko amategeko ashirwa mu ngiro aratomoye, twikure ko abantu bose tubahane, bahanwe n'igihugu, abantu bose bononera igihugu, kuko si igihugu kibatuma turabizi, kuko umukuru w'igihugu ntabatuma turabizi. Umukuru w'igihugu wewe ni wambiragwa n'ubutungane, mugabo hariho abataravyumva, rero ni bahanwe bavemo kugira ngo nizi raporo tonda raporo nziza tuve mu bihano. Mukurangiza rero nitwogera dakeje nyico mukuru w'igihugu kubona yatewe iteka ryo kuramutswa umugabane wa Afrika wose. Twara tuvyigamishwe continent Afrika ko umuntu ayo hagaze imbere niteka ku Burundi, natwega abarundi, natwebwe niteka ku mashama dahinza wa politike, kuko umwana w'u Burundi cyangwa umuzo kuruza wa Ntare amaze kumva yuko hagarariye ibihugu byose birenga 50 niteka kuko igihugu cyacu cyagira izina. Na rero turamu manifestation naswe Breshoto izagira cyo izina ryanje, nabandanye rero yerekana bwa butwari, ahagarire ubutungane bubereye, ahagarara agateka kazi na muntu uko yabirahiriye kandi abigerageza kubikora, kurekura abanyoro batandukanye, adufashe kugira mu mwanya aramuswa umugabane ntihagire usubira nduse kumva umuntu yigira Kagama Ruganda, kugira ngo aho nyangataka kazira mu aho nyanga n'ivyabene igihugu nabene igihugu, natwe abene igihugu turi ngaho kugira tumufashe tumushigikire, gatwamesha umwe dahinza politiki kugira ngo ntagire urutobera ngo amabanga yahawe ntaba amabanga ahizina u Burundi.